Uyarazwi kabisa aramaze igihe kitari gito ngaha mu Gashikana akaba akorera rero hariya Igisope mu gace ka hari Kabarore ariko n'umupastor amaze igihe kitari gito ngaha bamwita Nsavumwami Bernard mumva atarose akazina gatogo muramuhaye kaze rero bandire gute cyane murakoze cyane numva ngoberwa kandi nanjye kubaramutsa duzi ibiganza gorora ibiganza turamukanye mu izina rya Yesu muri amahoro ego nanjye ndashimiye Imana cyane ingiriye ubuntu bwo kongera kubana namwe tukaba turi hano turiko turasangira ibyiza by'Imana hariya nyene mu karere tuherereye hariya Igisope baradutumira mu Kanyoni muzakire tudatevye turaba ijambo ry'Imana hariya mu gitabo c'imigani ni jambo rishushana rijyanye duheje kumva twasomewe hajya mu Baheburayo twumvise rivuga ngo ntihagire umuntu muri twebwe agira umutima mubi na jewe nahawe ijambo rivuga ku mutima narimvise uwundi murongo w'ijambo ry'Imana uvuga ku muntu agumye inyigisho mwijoro mperere gusenga mbere bugira buce canumva nciye mpabwa uwundi murongo ti uwo ntuwukoreshe nca mpabwa umurongo uri mu gitabo c'imigani kiriya gice ca 22 rumva rero c'Imana igomvye nico kiba ari ciza tora Bibiliya some hajya mu gitabo c'imigani n'amajambo yama muri twebwe ariko ijambo ry'Imana ni rizima turasoma kijya gice ca 22 dusome ujya murongo wa 11 ntibibarirwa na 9 bakwisaha sanga ni saa 10 y'ijoro n'utunota dukeya tandasenga Imana turasoma n'uwo murongo umwe uhari haravuga ngo ukunda umutima utanduye akagira ubuntu mu minwa yiwe azoba umutoni w'iki azoba umutoni w'umwami n'iri jambo ry'Imana numvise twosangira kuno munsi nk'abantu b'Imana twumvise ngo ukunda bega hari umuntu akunda umutima mubi hari umuntu yonezerwa nuko avuga ngo ujya muntu ni mubi oya twumvise rero ngo ukunda umutima utanduye ngo kandi bagakunda no kugira iminwa yiwe ikamigira ubuntu ngo azobiki bangahe bagomba kuba abatoni b'umwami amen najewe nifuza kuba umutoni w'umwami kuko nico twahamagariwe niyumviriye kuba umutoni genzura urabe wiyumvire umutoni uko ameze mbega muri mwebwe hariho abafise ari abatoni abatoni ku bana ntabarimwo nturi n'umutoni basi mu muryango ukaba umutoni mu bawe ego umuntu araba umutoni no mu muryango igihe kimwe naragiriye ubuntu ndatoneshwa kandi ntari ndabikwiye numva ndatumwe ko ahantu kanaka nabonye mwarimu Jean Pierre hajya arahazi narahamaze imyaka 3 natoneshejwe kandi ntabisabye ataco natanze numvise telefone ngo nyarukana mbega kuba umutoni biroroshe mbega ni byiza aha natwe twahamagariwe kugira ngo tuzoba baki abatoni bande ba Kristo abatoni b'ijuru harakwiye ko twese dusenga Imana ukumva ati niko ndarondera nanjye kugira ngo umutoni mu bwami bwa hehe bwo mw'ijuru twumvise rero icyo umuntu akora kugira bikube kuko umuntu ngo agize umutima umeze gute utanduye niyumviriye ku mutima burya umutima mu muntu uri mu migwi ngahe ibiri hariho umutima uw'inyama udukoresha niyo wikora
cyakoraga hamunuze mu rubavu kuko bamvu bene hawubu urya niyo ukoze kukumva hariko akantu iyo ukora neza kariko karagira gute gatera hagati haba n'uwundi mutima wo mu buryo bw'iki uwo rero niwo ijambo ry'Imana ririko riravuga kuko uwo mutima wo mu buryo bw'impemu niwo uzobona iki nayo uwo mubiri ujana nande n'uyu mubiri nyene mukanya isatsa birahinduka bikajana nararavye rero niyo umutima w'umubiri ugwaye mbega wobirekera sa wobirekera nuko uca wirukanka hehe kwa muganga nagize igihe kimwe birangora numva bimeze nabi ngiye ngaho Ingozi muganga acavuga ati genda Bujumbura cici Bujumbura banshirako udupimo baranyereka umutima ukuri kurakora nditegereza mugabo nta muganga ndabona ashobora kugupima ngo agushire ku bipimo abone wa mutima w'impemu ukuri kuragira gute mugabo turafise nde muganga turafise igipimo kidusuzuma n'ijambo ry'iki nagomba nkwifurize mwene data urabe mu mutima wawe wo mu buryo bw'impemu ko hagize gute turiko turakwitegereza ntitwobimenya n'abahinga ntibobimenya n'abadogiteri ntibobimenya mugabo we uragize gute urabizi kuko twaragiriwe ubuntu duhabwa gutahura urabitahura ukabimenya urazi mu mutima wanje bimeze uku mu mutima wanje n'amahoro mu mutima wanje ni byiza ndakwifuriza gusuzuma ukaraba neza mu mutima wawe uko hoba hameze Yesu wewe yarabivuze neza arabitomora neza muri kiriya gice cya 5 kujya mu murongo w'8 yavuze ngo abahirwe n'abafise imitima imeze gute itanduye ngo bazogira gute niba bazobona Imana niba bazobona Imana niba bazotoneshwa n'ijuru mwene data usuzume umutima wawe usuzume umutima wawe kutanduye ibyanduza umutima bingana iki ni byinshi ishavu ubwibone ukwishira hejuru ibyo umuntu arya ibyo umuntu anywa ibyo umuntu abona ibimushikira atabishaka amageragezwa n'ibindi birashobora kukwanduza ariko nkuzaniye ihumure turafise nde umuganga ashobora kuvura umutima w'umuntu umuganga ashobora kukugirira neza Yesu nashimwe hariya nyene mu migani hari ijambo nasomyeho ribivuga neza ngo rinda umutima wawe kuruta uko worinda ikintu cyose ngo kuko niho ubugingo bwawe bugira gute niho ubugingo bw'umuntu bududubiriza Yesu agufashe cane uyu mubiri ntuguhende uyu mubiri ntukugwanye ngo ukuneshe kuko hari igihe tuzowamugwa dusigarane n'uwo mutima wo mu buryo bw'iki bw'impemu n'aya majambo y'Imana ducisha amaso ajya muri Yeremiya bavugishwa n'Imana Yeremiya dusome hajya muri Yeremiya kiga gice cya 17 turasoma ujya mu murongo wa 9 twizere ko mwamaze kuhashika haravuga ngo umutima uribesha kuruta ibindi byose ugwaye indwara itavurwa ninde yowumenya umurongo wa 10 ni jewe uhoraho nsesa umutima nkagerageza umushaha kugira ngo gerere umuntu wese ibikwiranye n'ingeso ziwe n'ibikwiranye n'iby'ibikorwa byiwe byeze Yesu nashimwe cyane ngo ni jewe nk'umutima uragira gute uribe y'umunsi abantu benshi baribesha ngo bari mu rugendo ngo bariko barajya mu ijuru nitegereje Abisirayeli igihe bari muri rujya rugendo rwabo muri rya zingu
bavuga ngo turiko turaja hehe wikana ngo bariko barajikana mbega ni bose bashitseyo kuko imitima yabo itarishikanye bari barakomanarije imitima yabo mwaburya bugaragwa Imana icirira ati nta muntu azoshikayo shiti abagabo babiri ngo Yosuwa nande na Kalebu n'urundi rubyaro rwabo rwagiye ruza hanyuma ariko ababonye ibitangaza Imana yabakoreye ntibizere ngo imitima yabo ishikame itunganye rwose nta n'umwe yashize mu ico gihugu c'isezerano ndafise ubwoba mwa kino gihe twoba natwe turimwo abantu bariko baribesha ngo bariko baraja hehe twebwe ntitujikanani twebwe turi mu rugendo rwo kuja hehe mw'ijuru ngo umutima uribesha kurusha ibindi biki mbere ng'urwaye indwara itagira gute itavugwa ariko duciye twumva inyishu harya nyene ngo ni jewe ugira gute uhoraho atarirahira bivuga ngo ni jewe ngira gute sesa nagomba kubwira mwene data senga Imana muririmbyi yavuze ngo mukiza sesa ugire gute werekana uko gize gute senifa tukona aime sesa umutima wanje bantu benshi barafite ibintu banyegeje mu mutima ibyaha abantu bakabigendana umunsi mwiza kugira kuko umutima w'umuntu ugira imigabo myinshi umutima w'umuntu ugira imigabo yo gukora neza n'imigabo yo gukora gute nabi hari igihe umutima w'umuntu ugira imigabo yo gukora neza niba ufise umutima ufise imigabo yo gukora neza urumuhiga ariko ubandura mugo muri kamere y'umuntu hakunda kwitangiza imbere gukora ibimeze gute ibibi na Paulo yarabivuze arasemera tewe jewe ndagize gute ndagwowe ngomba gukora ikindi kibi kikagira gute ariko turafise Yesu Imana idufashe cyane n'aya majambo numvise ngo ni jewe uhoraho sesa umutima nkagerera umushaha kugira ngo nkagerageza umushaha kugira ngo ngerere umuntu ibikwira ibyo yakoze Yesu ari hafi kandi azozana ingero twumvise ngo hari ingero zingahe zibiri imwe ni iy'abagororotsi bakoze neza bafise imitima itunganye iyindi ni iy'abanyabyaha abananiwe kwihana abanze kwatura ibyaha byabo ngo babihebe ingero y'abanyabyaha twumvise ko mbega ingero y'abanyabyaha ni mw'ijuru oya ingero y'abanyabyaha ni muri Gehinomu Esaya ngo mubwire umugororotsi ko azogira gute azomererwa neza umuntu yatahuye akamenya kwihana n'umuhigo kuko ngo azotungwa n'ivy'ibikorwa vyo bigize gute erega ibikorwa by'umuntu byamuza bitangurira ngaha nyene umuntu akabigaragariza ngaha kaza agaca bugufa agapfukama akoga mu maraso ya Yesu ndanezerwa mbonye hano wewe Golgota yo haduhesheje ubugingo uyu munsi Yesu witegure kwakuvura Yesu agukiriza umutima kuko abantu benshi baraca mu nzira nyinshi bakagomba kugenda uko bagomba reka dusangirize harya muri Yesaya 14 some kirya gitabo twavugishwa n'Imana Yesaya 14 duce dusenga Imana 14 Yesaya n'umurongo nahumvise imigabo y'umuntu cyangwa imigabo y'ikintu cyose mu mutima w'umuntu habamo imigabo myinshi shaka kumutesha gukorera Imana no guca bugufi imbere y'Imana kuko mu muntu habamo imigabo myinshi twabyumvise turasoma hano 14
yanze y'amajambo havuga ngo Imana ica umugani ku mwami wa hehe. Murongo ni 13 ngo wari waribwiye mu mutima uti nzoduga nje mw'ijuru nkuzi ingoma yanjye isumba inyenyeri z'Imana. Uti nzobyagira ku musozi w'ikoraniro mu ruhande rw'impera y'iburaruko. Uti nzoduga ndenge aho ibicu bigarukira. Uti nzoba nk'isumba byose. Murongo wa 15 ngo yamaze uzomanurwa ushike ikuzimu ushike mu bwigobeko bwa Rwagobo. Yesu nadufashe cyane. Twumvise uyu n'imigabo yamumagira ngo nzogira gute. Yabivuze incuro zine zose gushika naho kujo ya gatanu avuga ngo nzoba nkigira gute. Mbega uwo ninde? Uwo ni Satani. Hariho n'abantu bafise imigabo ngaha mibi nk'uko uyu mwaka sigenda ntacikije. Uyu mwaka ujya mukecuru wanje sigenda ntamuharize. Hariho umugabo yakundi wacu yari umupagani yitwa Gaspari, akazabwira umukenyezi wiwe yitwa Pasikazi ngo kandi gashapasi ngo nzogutwika. Misi yose upaje ngo nzogutwika. Umugore nawe akibaza ngo nibisana. Mwewe Gaspari umupagani ngo urantwika nawe. Byarangiye yagize gutya hamutwitse. Nukuvuga hariho n'abantu n'uno munsi bari mw'ishengero bameze nk'uko ngo nzo Satani nuko yamenje mw'ijuru yamara inzobe. Nzoduza intebe yanjye nzorengana ibicu. Hari icyo yarabuze mw'ijuru. Ariko ngo mu nyuma aradundumirana ngo nzoba nkigira gute. Bazoba nk'Imana. Mbega yarabaye Imana. Yaciye agira gute? Akororwa. Nagomba ndababwire bene data tugomba dusenga Imana urabe yuko mu mutima wawe atamigabo mibi iri muri wewe. Urabe yuko watunganije byose neza ufise umutima utagize gute. Kuko abagize umutima utanduye n'abahirwe. Nicyo gituma uzosanga mw'ishengero nyokuru yibereye hariya yasenze agatunganya byose ijuru rimugengera ukazawumva ngo abana. Kazubona mpemu yera namucituye kuko umutima wiwe utunganye. Kandi uwo mpemu yera nibazotujana mu ijuru. Urabe neza yuko nawe umutima barawutunganye ntuzosigare mw'isi. Kuko twumvise ngo abafise imitima itanu bazoba abatoni b'iki. Abazoba abatoni b'iki. Ndabipfurije kuzoba abatoni b'iki. Ndabipfurije guhera uno munsi kuba abatoni b'iki. N'abandi bibonekera ngaha mu maraso ya Yesu Golgotha. Mwese Imana nibahezagire. Turagushima Yesu mwana w'Imana. Waduteguriye ibyiza. Waduteguriye kuzoba abami n'abahere. Turagushima ko n'uno munsi mpemu yera gikora kugira yibutse umuntu wese, kugira yibutse umuntu wese yisuzume kuko twahamagariwe tuzoba abatoni b'umwami. Urakoze kubyumvise kandi kubyemeye mu izina rya Yesu.